N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi hari amakuru tuzagaruka cane kubiriko biravugwa kuri uyu munsi genekerezo ya kabiri imyandagaro umwaka n'ibihumbi 2026 aho imyaka 11 iheze Generale Adolphe Nshimiyimana abuze ubuzima canke se yitavye Imana. Biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa Generale Adolphe Nshimiyimana mu majambo make. Ku ruhande rumwe ni intwari yagwaniye demokrasi kandi yagwanije akarenganyo, ku rundi ruhande afatwa nk'umutegetsi yasambuye ibigize demokrasi mu Burundi. Ku ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi gihurikiyemwe amoko yose. Ku rundi ruhande kandi yubatse ikindi gisirikare c'imbonera kure kibangabanganywe n'igisirikare c'igihugu yongera akora ivyonona igisirikare mu gushiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri FDD bonyene ukwabo. Ku ruhande rumwe ni umunyempuhwe n'urukundo rwinshi. Ku rundi ruhande avugwa mu mabatagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa. Imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda c'u Burundi ariko akabandanya kuyambara kandi ari generali w'igisirikare c'u Burundi. Uyasengera mu baporoti ariko ikiziga cahezagiriwe muri Katolika. Yavuzwe mu igandagurwa ry'abantu benshi batandukanye cane abatavuganwe n'ubutegetsi. Abamuhimbaza uyu munsi ngo ni nabo batamwemerera kuronka urubanza nyezina nk'uko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yavuzwemwo, ngo biragoye rwose kumutahura. Ico bikoze igandagurwa rya General Adolphe Nshimiyimana ntaco ryahinduye ku bijyanye n'agateka ka muntu be no konona amatungo y'igihugu. Nkuko vyagenze igihe ca Hussein Rajab yigeze kwambika amabi yose y'ubutegetsi ariko akuwe ibintu bica vyunyuka, niko vyagenze no kuri Adolphe Nshimiyimana kuko ahapfiriye hadutse ivyo kunyuruza abantu bakavuga irengero ku muvuduko udasanzwe, kwica abantu vyarongerekanye, ko amatungo y'igihugu vyarabaye akamaramaza. Abamwagirije amabi baje bakora yasumbirije. Umwe mu bahoze ari ivyegera vy'umukuru w'igihugu niwe yanganiriye ati: "Burya nico mutazi, hari byinshi Adolphe Nshimiyimana yakiza kandi niwe wenyene yubaka kuvuguruza umukuru w'igihugu." Uwundi nawe ati: "Adolphe Nshimiyimana yica abo yahaye amategeko kugandagura bose, ibara riba ryaraguye. Abo yatabaye ni benshi cyane, ngo nabo yahekuye ni benshi cyane. Urubanza rwiwe ntirukirurwa twebwe abantu, Imana yonyene yo mucamanza atarenganya kandi atavuguruzwa nisigaranye urubanza rwiwe." Mu gihe kuri uyu munsi genekerezo ya kabiri imyandagaro hariko hahimbazwa hariko hahimbazwa ubuzima bwa General Adolphe Nshimiyimana ku myaka 11 iheze apfuye. Hari abipfuje ko twobasangiza bimwe mu vyaranze ubuzima bwiwe bwite. Benshi bamwita umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimiyimana avutse ku genekerezo ya kabiri Nyakanga umwaka w'1964 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishubi yahahoraho mu ntara ya Gitega yahahora. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko ari umuhungu wa Simoni Nzobakenga na Terezia Ndenzako. Adolphe Nshimiyimana yahunze Burundi akiri muto cyane atarakwiza neza imyaka 8 y'amavuka mu mwaka w'1972. Ico gihe umuryango wiwe wahungiye mu Rwanda uraheze ubahitwa Muhima i Kigali. Aho rero niho Adolphe Nshimiyimana yize amashure mato abandaniriza yisumbuye muri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashure mu mwaka w'1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko yarafise urupapuro rw'umutsindo rwa A3. Aharangirije amashure yisumbuye Adolphe Nshimiyimana yagiye mu gihugu ca Zaire ni Kongo y'ubu, yiga ivy'igisirikare mbere arinjira mu gisirikare c'ico gihugu. Mu mwaka w'1993 Adolphe Nshimiyimana yaragurutse mu Burundi inyuma y'umugambwe Frodebu, yaba mu Kamenge quartier Kavumu nimero 4. Ico gihe Adolphe Nshimiyimana yari umukozi w'iperereza akora nk'umupolisi muto yagendanira umukuru wa PAF, igipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimiyimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatanije n'uwitwa Pascal Gashirabaki batazira Savimbi, Azaruberi ntawe yamara batazira Dede, Vena Ntirampeba n'ubundi batazira Gangi. Uwo mugwi rero niwo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge, mu nyuma barahava bafatana na FDD yaratangujwe na Rajab na bagenzi be mu Cibitoke nkuko twabibonye mu nkuru zijanye na Hussein Rajab.
Kuva agitangura urugamba mu Kamenge rero abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimiyimana yamyerekana ubutwari budasanzwe, bakavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cyane kandi azi gupanga ibitero. Abo basangiye urugamba bamuvuga ko yari azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cyane ingabo ajejwe. Ivyo vyatumye abarongoye bamukunda cyane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruko ibijanye n'igisirikare. We n'abagenzi we bararwaniye mu Kamenge biratinda biranka baja mu kibira, maze barubaka neza umuhari wabo FDD wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimiyimana yagiye araduga mu mapete n'amabanga. Bivugwa ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose bamutwara bakamugwa mu butwari yari afise ku rugamba. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD FDD, Adolphe Nshimiyimana yajejwe kurongora igisirikare. Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajab abandanya ari umunyamabanga mukuru, yongera kandi azezwa ibiganiro vya CNDD FDD na leta. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimiyimana yatahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi mu mwaka w'ibihumbi 2003. Adolphe Nshimiyimana na batayo yiwe, batayo y'ibiro bikuru vya FDD bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa vyo kwinjira mu gisirikare birangira. Uyu kandi akavugwa nk'umwubatsi akomeye w'igisirikare cy'u Burundi. Kimwe mu bibazo vyari bigoye Burundi kwari ugushobora kubaka igisirikare gihurikiyemo igisirikare ca kera FAB n'abari bavuye mu mihari yagwanye ico gisirikare PMPA. CNDD FDD niwo wari umuhari wavuyemo igice kinini cy'abaroberi binjiye mu gisirikare, no kandi waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha indi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD FDD General Adolphe Nshimiyimana yagenywe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Germaine Yoyankana yararongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Uyu Adolphe Nshimiyimana yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi afise nimero matricule 66181, araheza ahabwa matricule SS ubusa 5. Kuba igisirikare gishasha cy'u Burundi cyarashoboye kubakwa atankomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyoyankana na General Nshimiyimana. Ababikurikiranye baremeza ko kumvikana kw'abo bagabo babiri kwakijije vyinshi, mu nyuma bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afatanije na General Godefroid Niyombare. Uburundi bukaba buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare cy'igihugu n'ikivuye mu ishamba vyagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimiyimana abandanije kuduga amapete naho yakorera mu bindi bisata vy'igihugu, maze aba General Major mu mwaka w'ibihumbi 2006, mu nyuma aba Lieutenant General kugeza agandagwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Aho CNDD FDD ifatiye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, General Adolphe Nshimiyimana yagenywe kurongora ibiro vy'iperereza mu gihugu bita SNR, Service National de Renseignement. Yari intambwe idasanzwe. Wahoze ari umukozi muto cyane mu iperereza mu mwaka w'igihumbi 1993, imbere ukaja mu ishamba yagarutse ari wagaburwa rwego rw'igihugu. Ayo mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Nshimiyimana, maze ahinduka umuntu atinywa cyane mu gihugu. Izina rye risohoka mu raporo yisavuga ihungabana ry'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rurongowe na Adolphe Nshimiyimana ryaravuzwe mu bintu vyo kugandagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, torture ndetse n'ubwicanyi ndengerabutungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo by'ubutunzi. Ntawe ushobora kudondagura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimiyimana. Uburorero bukeyi bw'abishwe n'iperereza muri ico kiringo bazwi cyane harimo umuvunjayi Brown Ndarishikanye, yavuga ko yari afise vyinshi azi kubijanye n'amafaranga yavuye mu igurishwa ry'amanyanga ry'indege yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50, igandagurwa rya Ernest Manirumva azize amatoza yari karakora ku bigwanisho vyagozwe n'igipolisi ariko n'ivyashika mu bubiko, igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano bakorera muri Paroisse Gideon Monforti mu Kamenge bazize kuba bari baza amabanga y'imyimenyerezo y'imbonerakure muri Kiribaundi ziwe n'urudandazwa rw'amagendo rw'imiti. Igitero cabereye ku kirabo Sherezami mu Gatumba cahitanye abantu hafi 40, igandagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 mu mugambi wiswe Safisha, igandagurwa ryabemirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ubwicanyi bwo kuwa mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2015 ku Mutakura n'ibindi.
iperereza rirongowe na Adolphe Nshimiyimana benshi mu baharanira agateka kazina muntu bakavuga ko ryahohoteye bikomeye wahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2006. Mu kiringo cyose yatwara iperereza Adolphe Nshimiyimana yarahinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose ikoresheje inkoni no guhotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, iturirwa ryakurikijwe n'igandagurwa n'iyicwa rya bamwe mu bafisi ico bo bari babiziko. Adolphe Nshimiyimana ico gihe yananditswe mu maraporo avuga urudandazwa rw'amagendo rw'ibigwanisho, ubutare, imiti n'ibindi. Naho yagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha cy'u Burundi, General Adolphe Nshimiyimana yaravuzwe cyane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonera kure yabera ahitwa Kireba Ndeze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aharavuzwe kandi ko mu vyo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze bagwana muri FDD bonyene, aho haravuzwe cyane nk'iryitwa Club Nonoka ryavugirwamwo imigambi ikomeye ya politike. Hari reresi yabonetse cyane muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015. General Adolphe Nshimiyimana ariko arabwira abagize Club Nonoka ko atawundi azitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza. Aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu bakwiragiza ibihuha. Ivyo bikorwa vyiyo rero vyaravyaye kwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FAB n'abahoze muri FDD. Gutya tera yonona ivyo yari yarubatse neza kiricegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Kugenekerezo ya kabiri Kigarama nyuma y'imisi 10 gusa Adolphe Nshimiyimana akuwe mu burongozi bw'iperereza, haratowe inzu yuzuye ibigwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ni ibigwanisho vyavuzwe ko vyari vya Adolphe Nshimiyimana, ariko kugira ntiyambare barango ahava tumwa ko mu butungane, iperereza ryategetswe kuvuga ko ari ibigwanisho vy'iperereza. Icari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyegeza ibigwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibigwanisho bingana ukuraho kandi birimwo ibikomakomeye. Nubwo avugwa muri ibi vyose kandi aragaruka akavugwa nk'umuntu yamye afise umutima w'urukundo. Aho bamwe bageza kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na Adolphe Nshimiyimana, ni abandi bageza kuvuga urukundo rwamuranga. Abambere bamwikugura n'abanyagihugu bo mu Kamenge hasanzwe yarakoreye nk'umugwanyi. Benshi mu banyagihugu baho baravuga ko ari we yabatabara bishwe mu bitero vy'abasirikare. Murantunge bimwe mu bitero vy'abasirikare. Adolphe Nshimiyimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri iwabo w'abantu bene iwabo w'abasigaye. Yarahubatse kandi ibitaro bikomeye mbere vyanavura abanyagihugu b'abakene ku buntu, Hôpital Populaire. Abanyagihugu mu Kamenge baravuga ko hari benshi yafashije yongerana n'abahimitahe yo gutanga urudandaza. Azwi kandi nk'umuntu yaritwarisha cyane abahoze bagwana muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere batari bake yabahaye akazi mu iperereza. General Adolphe Nshimiyimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezereza naho yarajejwe amabanga agoye cyane y'igihugu. Ibirabo vyiwe vyarabamwo imiziki n'abakayiraramwo agakesha nk'uko vyavugwa n'ababijamwo. Vyarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu bavyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, ubona bakagira amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo vyo mu Kamenge hari ikindi cari kizwi cyane cyo mwirohero, naho bamwe bamunegura ko bitabeye umutegetsi ku rwego rwe kwama mu birabo we yavuga ko nyabona yabikoresha mu kurondera amakuru. Ibirabo yabifata ko ari ibiro vy'akazi. Kanatsinda kandi wamusanga kikujwe n'abantu batari bake barimwo mbere abo batanasangiye ubwoko, bose bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zoshobora kubangamira umutekano w'igihugu, ni gutyo havuzwe ingene yoba yibwa amatelefone mu mwaka wa 2014, bigakekwa ko vyakozwe n'inkumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo vyiwe vyarahurumbirwa kandi n'abategetsi bakeneye ko ababona kugira bagome mabanga cyo kimwe n'abandi benshi baba bifuza kuronka ubuzi. Abafise ikibazo cyananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandazwa, abo nabo nyene bari mu bahurumbiriwe ibirabo vya General Adolphe. Umuntu wese afise ikibazo cyananiranye yaraba Adolphe Nshimiyimana, uwo nawe yafata telefone gusa akabara gikemuye mu minota 5 gusa. Amuzi bakavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimiyimana ataturanye abantu kumoka, ahubwo yafasha abantu bo mu moko yose. Ariko nta nuwo kuyobagiza ivyo birabo vyavuzwe mu bibanza vyafungirwamo abantu bakabarizwa ibohero.
Murantunge bakaburizwa igufa. Adolphe Nshimiyimana yaratangaje kandi mu kwitaba amashengero. Yarakunda kuboneka mu mashengero y'abaporoti ku munsi w'Imana nko muri Église du Bon Berger mu Ngagara canke mu isengero bita Israel Kwijabe. Mu mashengero yaboneka ariko arasenga rwose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi cyatangaza benshi kandi nuko yaboneka mu mashengero y'abaporoti kandi ubundi we yitwa ko ari mu ishengero rya Katolika ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma. Tukagaruka rero ku migenderanire General Adolphe Nshimiyimana yarafitaniye na Perezida Nkurunziza. Imigenderanire ya Nkurunziza na General Adolphe Nshimiyimana yari idasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajab na Adolphe nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD. Aho rero Honorable Rajab akuriye mu burongozi bw'umugambwe, Adolphe Nshimiyimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yoba kandi yatinye yari Adolphe Nshimiyimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimiyimana. Adolphe Nshimiyimana yinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu ashakiye hose atamusha banje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Perezida Nkurunziza. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza yababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi, aho yabavuga cane Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni. Mu ntahe yigeze gutambuka ya General Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, yaravuze ingene Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimiyimana inshuro zibiri zose bikamunanira, kugeza aho Nshimiyimana yoba arinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimiyimana kandi yaranabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka y'umushikizamanza mukuru wa Repubulika yageragenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cane vyavugwa ko Nkurunziza yashaka amukoresha mu kwikura ko Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuvye gutyo. Ivyo njewe nyene ndashobora kuvyemeza kuko hari umwe mu bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu yagiye gusaba ko muri societe civile bo kuyamiriza igenwa ry'uwo muntu, nabo baramwihanyira kuko bumva amateka aryoshe y'uwo muntu. Ababisavye naho bakorana na Perezida Nkurunziza nanone, ariko bikavuga ko bari basoma mbike ba General Nshimiyimana. Muri Munyonyo umwaka wa 2014 umugwi w'abajenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza akategerezwa gukura Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambara ibara ku bw'amabi yakogwa n'abo bagabo babiri. Nivyo twarabibonye mu ntahe ya General Nabindika. Iryo nikete ryatewe ubwoba Perezida Nkurunziza araheza aravugana na Nshimiyimana na Bunyoni uko yovyifatamwo kugira ngo abo bajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu. Ni gutyo rero Lieutenant General yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo umwaka wa 2014 agiranwa kuba umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nkuko twabitanguye, ubuzima bwa Adolphe Nshimiyimana burimwo ibihushane vyinshi. Gusa kandi nanone ivyaranze igandagurwa ryiwe mwabibonye ko ari vyo twatanguriye ko kuri uno munsi. Kuko kuno munsi igenekerezo ya kabiri ntandagara umwaka wa 2015 nibwo Adolphe Nshimiyimana yagandaguriweko. Nkuko rero twatanguye tubivuga, biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa General Adolphe Nshimiyimana mu majambo make. Kurundi ruhande ni intwari yarwaniye demokrasi kandi yarwanije akarenganyo. Kurundi ruhande ni umutegetsi yasambuye ibigize demokrasi mu Burundi. Ku ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha cy'u Burundi gihurikiyemwo amoko yose. Ku rundi ruhande kandi yubatse ikindi gisirikare c'imbonera kure kibangabanganywe n'igisirikare cy'igihugu, yongera akora ivyonona igisirikare mu gushiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri FDD bonyene ukwabo. Ku rundi ruhande ni umwe mu munyempuhwe n'urukundo rwinshi. Ku rundi ruhande akavuga mu mabatagira uko angana yo gusesa amaraso no kuburiza abantu igufa. Imyambaro y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda cy'u Burundi, ariko akabandanya kuyambara kandi ari general w'igisirikare cy'u Burundi. Nkuko twabivuze, yasengera mu baporoti ariko ikiziga cahezagiriwe muri Katolika. Akaba yaravuzwe muri vyinshi muri dosiye zifiswe no muri n'amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu. Ico bikoze iganagurwa rya General Adolphe Nshimiyimana ntacyo ryahinduye ku bijanye no guhungabanya agateka ka muntu be no konona amatungo y'igihugu.
nkuko vyagenze igihe ca Hussein Rajab igeze kwambika amabi yose y'ubutegetsi ariko akuwe ibintu bigaca vyunyuka, nako vyagenze kuri Adolphe Nshimiyimana kuko apfiriye hadutse kunyuruza abantu bakavuga irengero ku muvuduko udasanzwe, kwica abantu vyarongerekanye, kwiba amatungo y'igihugu vyarabaye akamaramaza, abamwagirije amabi baje bakora yasumbije. Ni mu gihe burya Adolphe Nshimiyimana kandi avugwa ko yari mu bantu bakiza ibintu vyinshi nubwo bitari bizwi. Gushika rero kuri uyu munsi icagandaguwe Murantunge, ibivugwa ku bagandaguye Adolphe Nshimiyimana ntibiramenyekana, mbere ko n'amatohoza yavuzwe ko aza gukogwa ariko bigaheza adakozwe. Ngo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niba utarafyenda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje baraho mu bambiri bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cose, hanze imbibe z'igihugu ndetse no mu makungu ya kure. Umuhuza TV Imana bazagaye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.